iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'imigenderanire n'andi makungu, ariko nanone biza guhura n'igisata c'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inyuma yaho kandi asubiriye kutumvikana hagati y'ibihugu vyompi igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi, ndetse kandi bikarangira Perezida Evariste Ndayishimiye agize ati niyo u Rwanda rwatera Bujumbura buciye Uvira natwe tuzotera Kigali duciye mu Kirundo. Ahangaha benshi bibajije ico aya majambo azananye, gusa benshi bakavuga yuko hari bamwe mu basumyi b'urusako b'ibihugu vyompi baba barafatiwe mu bindi bihugu, bigatuma guhanahana abo muri izo nzego zose ziperereza bidashoboka kumvikanwa ko. Naho kandi bivugwa yuko mu gisoda cy'u Burundi hejuru cyane mu nzego zikomeye hari abasoda b'amapete aremereye cyane boba batanga amakuru y'igisirikare cy'u Burundi ku bihugu vyo hanze. Ivyo bihugu vyo ntituramenya ivyo ari vyo. Gusa kandi kuva Goma ifashwe na M23 muri nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2025, Perezida Ndayishimiye aguma avuga ko agira aterwe n'u Rwanda. Yarabivuze imbere y'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi mu mpera za nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2025, yongera arabivuga mu Kirundo imbere y'abanyagihugu. Hose yaravuze ko ingwano azoca ayikwiza hose. Mu nama kandi iherukiye Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia, yari inama y'ubumwe bwa Afrika, Perezida Ndayishimiye yaraganyiye umwe mu bakuru b'ibihugu mu karere ko agira aterwe n'u Rwanda. Uyo nawe aramuhumuriza ko umugambi atawuriho. Ico gihe Perezida Ndayishimiye yaragize umunezero udasanzwe aca yandika ku rubuga rwe rwa Twitter canke se X mu gatondo ka kare cyane ngo abari biteze gukamisha ingwano y'u Rwanda nibasubiza mero mu rwubati. Vyarumvikana ko yirukije bidasanzwe. Inyuma yaho kandi kuko Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu c'u Burundi yarungitse intumwa zitatu mu Rwanda. Izo akaba harimwo umukuru w'iperereza SNL General Ildefonse Habarurema, umukuru w'iperereza rya gisirikare Colonel Jean Dafer Manirakiza ndetse na buramatari wa Ngozi General Leonidas Ndaruzaniye, ngo baje gutakambira u Rwanda ivyo gutera ntibibeho. Ngo M23 yinjira muri Uvira, nawe yemeza kumvisha Perezida Tshisekedi ko yokwemera kuganira n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Mu nyuma naho kandi intumwa z'u Rwanda nazo zaraje mu Burundi, barumvikanye ko imvugo zo gushamirana zigiye guhagarara. Niho muri leta y'u Rwanda batangura kuvuga ko imigenderanire n'u Burundi iriko irasubira kumera neza. Muri no minsi rero ntawe uzi vyasubire ngo gufata Perezida Ndayishimiye. Vuba mu ishengero rya Mbayahaga, Perezida Ndayishimiye yavuze ingene afise ingabo zikomeye kurusha iz'u Rwanda, kafise ingabo zo mwijuru zitaboneka, kafise amavubi azojya abaduteye canke bonyene bagatangura kwirasanira nk'uko vyabaye mu ngwano zo muri Bibiliya. Acagiriza u Rwanda ko ariko rwazanye amacakubiri mu Burundi. Ubu naho yasubire kuvuga imvugo z'intambara, mbere aratanga hazoca mu gutera u Rwanda, benshi bakavyita akataraboneka. Hirya y'Akanyaru mu gihugu c'u Rwanda bakavuga ko badashobora kwishura amajambo Perezida Ndayishimiye amaze iminsi avuga, bakavuga ko bipfuza guha amahirwe ibiganiro bamazemwo iminsi n'u Burundi. Hagataho kandi Perezida Ndayishimiye akavuga ko we atobazwa ingene ibisagara vya Kongo vyagumye bifatwa kandi abasuda b'u Burundi ariyo bari kubigwanira. Ndayishimiye yavuze ko yari yagiye gufasha ko vyobazwa abasuda ba Kongo, ndetse na vyinshi yagarutse ko kuri intambara ishobora kwaduka hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda, nivyo tugiye kugaruka ko. Gusa kandi nanone umuvugizi w'igihugu c'u Rwanda Olivier Murantungi, umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu w'igihugu c'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, nawe yaragize ico ashikirije cyane bivuye ku majambo yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nuze gucikanwa rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza, usangize no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba muri politike, agateka kazi na muntu, umutekano ndetse n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. N'Umuhuza TV rero nabaye kaze muri ano makuru. Reka dutangure ku majambo yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, turaza kubandaniriza ku vyatangajwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'amakungu Olivier Nduhungirehe. U Burundi bwaragabishije ko buzivuna bwivuye inyuma ku bitero vyarivyo vyose vyoza biturutse mu gihugu c'u Rwanda. Mu kiganiro kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye BBC, Perezida Ndayishimiye avuga ko u Rwanda gutegura gutera u Burundi ruciye muri Kongo ari ukwihenda.
uti turazi ko u Rwanda ruriko ruragerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubicishije ku muhari Red Tabara, ariko twebwe tubabwira ko nibaba bashaka gutera Uburundi baciye muri Kongo natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Uko niko President Ndayishimiye avuga. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro akavuga ko atangazwa n'iyo mvugo ya President Varisito Ndayishimiye, aho yagize ati ivyo bivugwa biratangaje kuko mu vy'ukuri inzego zo kwivuna abansi n'umutekano zo mu Rwanda no mu Burundi zari ziriko zirahura kugira ngo ziganire ku buryo twokengira imbibe zacu dusangiye bivanye n'ibintu biriko biraba mu buseruko bwa Kongo. President Ndayishimiye aterekanye ibihamya yasiguye ko afise amakuru yo kwizera avuga ko igihugu cy'u Rwanda gifise umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi, akavuga ko mu gihe zoba iyo ntambara ishobora gukwega karambaraye kuko ishobora gukwira mu karere kose. Agira ati igihugu cy'u Rwanda nta mahoro cumva kitariko kirasotorana, kiramaze gushwana na Uganda na Tanzania n'ibindi, ubu kiri mu ntambara muri Kongo ari nako gitegura kudutera. Yongera kati abarundi ntizishobora kwemera gupfa kujya abanyekongo bicwa, twebwe tuzopfa ariko tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi ni nabagwanyi. President Ndayishimiye akavuga ko amaze gutuma intumwa zitandukanye kwa President Paul Kagame w'u Rwanda amusaba gushira mu ngiro ivyo bumvikanye vyotuma ivyo bihugu uko ari bibiri bisubira kubana neza, ariko ko akirindiriye inyishu. Ati kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 twaragiranye ibiganiro vy'igihe kirekire n'u Rwanda turatinda turashika ku masezerano y'ibikwiye gukorwa, ariko hageze ku Rwanda ruyashira mu ngiro ntavyo rwakoze. Ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter, umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yanditse ko amajambo ya President Varisito Ndayishimiye adahuye n'ibikorwa bimaze igihe biba. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe avuga ko abategetsi bo mu nzego za gisirikare n'iperereza bo mu bihugu vyompi bari mu biganiro kandi bumvikanye guhagarika ubushamirane no guterana amajambo. Bakavuga ko yanabiganiriye na mugenzi we w'u Burundi mu nama yabereye i Harare muri Zimbabwe hari kwigenekerezo y'17 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Aha kandi nanone President Varisito Ndayishimiye yongeye gushimangira ko Red Tabara ifashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda. Uburundi bwagiriza u Rwanda guha indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abategetsi b'u Burundi baguma basaba ko abagirizwa ico caha botahukanwa mu Burundi bagashikirizwa ubutungane. Uburundi kandi bwagiriza ubutegetsi bwa President Paul Kagame gufasha umari witwaje ibigwanisho urwanya leta y'u Burundi Red Tabara umaze gukora ibitero bitari bike uje uturuka mu buseruko bwa Kongo. U Rwanda rwo rwagiye rurahakana ibi vyagirije vyo gufata mu mugongo umari wa Red Tabara. President Ndayishimiye yagize ati turazi ko bashaka gukoresha Red Tabara mu gutera Uburundi nka kurya bariko barabikora muri Kongo bakoresheje M23. Abarundi turiteguye. Ivyo ibitero biheruka vy'umuhari Red Tabara mu Burundi biheruka kuba mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2024. Ivyo vyatumye ico gihugu gifata ingingo yo gupfunga canke se kugara imbibe zose gihana n'u Rwanda zo ku butaka. President Varisito Ndayishimiye kandi yararahiye ararengwa ko adashobora kwicarana ku meza y'ibiganiro n'umuhari wa Red Tabara. Akagira ati ikibanza ca Red Tabara kiri imbere y'ubutungane ntidushobora kuganira n'abicanyi. Hakabaho kandi ikindi yabajijwe cyo gukokeza ubwicanyi bushingiye ku moko no gukorana n'umuhari witwaje ibigwanisho barizwa mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ariwo FDLR. Mu minsi iheze kandi General James Kabarebe ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'akarere yavuze ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagirishije inama amwe mu moko y'abanyekongo abamagarira kwica abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi President Ndayishimiye nawe yavyamiriye kure. Agira ati umushikiranganje Kabarebe umuntu turazinanye azingene meze njewe, ariko kuza kunyambika ibara kurya ankura kagashambara birababaje. Uti urya n'umukanyuro niko bakora, barabanza bakakwambika iceye bakakwerekana mu maso y'abantu kuri igikoko kugira nibagutera abantu bazobifate nk'ibisanzwe. General James Kabarebe ari mu bategetsi b'u Rwanda bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imwagiriza kugira uruhara mu ntambara ziriko zirabera mu buseruko bwa Kongo. Oni leta ya Kongo n'ibihugu bimwe vy'uburengero bw'isi bakabagiriza u Rwanda kari rwo rufatiye umuriro inyeshamba za M23. Mu bihe vya vuba u Rwanda rwabihakanye rwero canke ngo ruvyemere. President Ndayishimiye ararahira karengwa kandi ko leta yiwe itarigera ikorana na FDLR canke ngo ishigikire uwo mugwi. Aha yaragize ati
barakwe barakwegera ko ni bimwe bavuga ngo umwansi w'umwansi wawe acamo umugenzi, ariko ntaho bifatiye. Twebwe tumaze gushikiriza u Rwanda inkozi z'ikibi nyinshi zo muri ico gihugu, n'ubu imbibe zugaye batubwiye ko hari inkozi y'ikibi yahungiye iwacu, duca tuyibaha. Perezida Kagame yarampamagaye ambarira ko muri Kongo tutari ko turabafasha gutuza abagwanyi ba FDLR. Namusavye ko abasirikare biwe bavugana na Murantunge. Namusavye ko abasirikare biwe bavugana n'abanje bakababwira aho babonye ba FDLR hanyuma tubatera, ariko gushika ubu tuvugana ntaho batubariye. Perezida Ndayishimiye akavuga ko ikibazo ca FDLR ari ingorabahizi. Agira ati umunsi umwe turi mu nama, Perezida Tshisekedi yabajije Perezida Kagame ingene mu bikorwa vyo kurwanya umwari FDLR bagoma bafata abagwanyi bigeze gushikiriza leta y'u Rwanda, ariko nta nyishu twaronse. Kuba kandi M23 ibandanya kwigarura utundi turere ngo nivyo bazwa twebwe. Muri iki kiganiro Perezida Ndayishimiye yagarutse kandi ku ntambara nanone igisirikare cy'u Burundi kiriko kiragwana mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ku masezerano yabayeho hagati y'abakuru b'ibihugu vyompi yobawe ndetse na Perezida w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Reka navyo tubigaruke ko ku nyishu Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze. Uburundi buremera ku mugaragaro ko bufise ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho butavuga igitigiri. Perezida Ndayishimiye akavuga ko igihe yari arongoye inama y'abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC ariho hafashwe ingingo yo kurungika abasirikare bako karere gufasha, ariko ngo ntaco ingabo zashitse kuko bimwe mu bihugu vyari vyarungitse izo ngabo bitakurikije ivyo bari bumvikanye. Akagira ati twari twumvikanye ko haba ihagarikwa ry'intambara kandi ko hagize umugwi vy'uru mutwe duca tuwutera. Uburundi aho bwari buherereye mu ntara ya Kivu y'Epfo twarabikoze, ariko M23 isubiriye kugwana abari muri Kivu ya ruguru ntaco bakoze. Nuko vyagenze. Avuga ko inyuma yo kuvana y'ingabo za EAC Uburundi bwagiraniye amasezerano na Kongo yo gufashanya mu vy'umutekano, arico gituma n'ubu ariyo bakiri. Ariko ivyo ntivyabujije ko umwari wa M23 bandanya kwigarurira ibindi bice vyo mu buseruko bwa Kongo. Ikosa Perezida Ndayishimiye akarita ku bategetsi ba Kongo, agira ati nivyo niyo turi ku masezerano yo gufashanya mu vy'umutekano, ariko twagiye gufasha igikorwa nyamukuru nico Murantunge, igikorwa nyamukuru nico gisirikare ca Kongo. Twajanye abasirikare bake bo gufasha kuko abandi turabakeneye ko bagoma bacunza umutekano w'igihugu, abandi bari mu bundi butumwa butandukanye. Ngo rero kuba M23 ibandanya kwigarurira utundi turere nivyo bazwa twebwe. Uburundi kandi burashigikiye ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'imihari yitwaje ibigwanisho, nkuko vyanumvikanye Perezida Ndayishimiye nawe abishimangira muri iki kiganiro. Kugira intambara canke se ingwano zirangwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birangire, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko yasavye mugenzi wa Kongo gutanguza ibiganiro vy'amaso ku yandi n'abafise uruhara bose muri iyo ntambara kugira habone ku muti urama. Uno mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akavuga ko inzira yonyene yotuma iyo ntambara irangira ari ibiganiro bitaziguye vyohuza impande zompi. Yongeye koko Uburundi bushigikiye ibiganiro birongowe n'ishiramwe ryo mu buseruko bwa Afrika EAC n'iryo mu bumanuko bwa Afrika SADC. Mu mpera z'indwi iheze umwari M23 warasivye mu biganiro vy'imbona nkubone vyategerezwa kubahuza na leta ya Kongo. Perezida Ndayishimiye wakagira ati niye nyungu dufise yo kureka abantu bakamarana, hanyuma inganda zimaze gutikira akaba ariho tuja kumeza y'ibiganiro. Aka ni akamaramaza. Ibiganiro bikwiye gutangura imbere, intambara ikaba intambwe ya nyuma. Perezida Ndayishimiye akabandanya avuga ko intambara yo muri Kongo ishobora gutorerwa inyishu irama mu gihe ubutunzi kama bw'ico gihugu bwosanganywa hagati y'abanyekongo bose. Agira ati kizoguma ari ikibazo gikomeye igihe abantu bake aribo bagoma bikwegera ko itunga ryose ry'igihugu mu gihe abanyagihugu bari mu bukene. Ibi nivyo bituma abantu batangura kugumuka, intambara zikaduka. Umunsi umwe inyuma yo kwigarurira igisagara ca Walikale, umwari M23 barasohoye itangazo ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 22 Ntwarante uyu mwaka kuko ingabo zawo muri ico gisagara. Buke leta ya Kongo nayo yamenyeshe ko ihagaritse ibitero vyose ku ngabo z'umwasi kandi ko inategetse abagwanyi ba Wazalendo nabo kuvyubahiriza mu ntumbero yo guha akaryo keza inzira y'ibiganiro. Subwa mbere kandi hatangazwa gahengwe hagati y'impande zompi zishamiranye mu buseruko bwa Kongo, ariko bakakarengako.
ubu koko ngako gahengwe ko bakagiye kubarizwa vy'ukuri. Ngibi rero ivyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ku gitero gishobora guturuka mu Rwanda, ivyatangajwe n'umushikiranganje w'u Rwanda w'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'umuvugizi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ku ntambara yamye ivugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ko ishobora guturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi rero baravyumvise baravuga ati se koko intambwe y'amasezerano yari imaze gutegwa hagati y'ibihugu vyompi yoba abakuru b'iperereza b'ibihugu vyompi bahura ndetse n'ingene abakuru b'ibihugu bose bompi bagiye baravugana vyoba hari ico vyashitseko canke n'ubundi vyaruguma amaso abanyagihugu b'ibihugu vyompi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje cikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje bari mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba muri politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. N'Impuza TV rero Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.